ariko uvuga ati akantu vraiment kagenze uko vraiment karangoye canke vyagenze uko kurira aja kurabia my friend bana kurira ariko nararize bamweti mail umviriza utegereza kurira bikuba ko muri societe mu bintu bisanzwe ariko mu rukundo si cyane ibintu oya bamajefu mandabivamo ko tusample amaje mu rukundo nturabesha siwezi swate ni turagenda canke turabireka kandi je manu fumenga niko vyogene urabireka nagerageje ndamuraba tuko turavuga ko je twakorana ikiganiro umuntu ndamuraba Meli yambaye impeta ngaha ya fiançailles sinzi ko ariyo yiyambitse wenyene cyangwa ari umuntu yimwambi cyangwa ari umuntu yamubesha bebe naragukunze mbega iby'urukundo nuko bimeze sinibaza ko vyoheze nilikupenda kunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia na moyo wangu abandanya barabesha kumbarambesha arabesha kumbarambesha wewe urambesha wewe. Bonjour madame, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru cyama kibazana bisha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hamarusubira dukengurukira nabwo bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude mugano wabandi. Yes, uno musi nenda kufite umutumire witeka. Ni umuririmbyi je mfana cyane abikora neza cyane abimaze umwanya mutoyi abikora neza. Yes, kumbere twisunze n'ama feedback y'abaririmbyi basanzwe novuga bakurikirana ibikorwa byibo baravuga yuko ko ari umuririmbyi ariko vyitwaramo neza umwanya mutoyi abimazemo ni Meli. Reka ndamuha kanye kumure abaharamutse namwe bakunzi ba Buja TV Meli bite. Sawa. Biraza neza. Ndashima Imana. Ndamukije n'abakunzi ba Buja TV. Kabisa. Meli umunsi yo ku munsi umeze gute kuri Meli? Umunsi umeze bien, nakawida kameze bien. Sini doga. Ariko usanzwe bimenyereye, birabona ko usanzwe bimenyereye? Hewe. Ntuka bana pana vyo mu Burundi. Umuntu akuravye ko se ko musumenga nguru mu diaspora ko. Locale. Wapa loko. Lakini loko wakuriye ahandi ariko. Ndiganye. Na voyage gatoya mandagaruka. Voyage igihugu cyaga nuvugaga Meli. Yameshi. Mu China. Urazi gicana none? Ego. Ndamutse mu gishira. Ni hama. Iyo hama. Ni hao. Ora buvuze gute rero? Hewe bite urakomeye. Amaje cyanyishura gute? Ni hao. Ni hao. Okay. Ni hao bakunzi ba Buja TV baramutse bucongere mu gishira bakunzi ba Buja Hit. Niko nyene ni hao ba. Ni hao ucabandika muri commentaire na. Ni hao. Yes ati rero Meli umusi wiwe ati rero umeze fresh kuri we. Programme rero wari wategura umusi ugeze gute? Hewe atari wewe wagize arabisema Meli. Meli so fresh utavuga ko utabivuga ariko Meli. Ndavyinshi ibintu byinshi cyane ariko twizeye ko bizagenda neza Meli si ibintu byinshi cyane nishe ariko yes kumbere ko ntatsimbira muri studio ndabizi bro nikora mugabo kabisa ariko nizeye ko bigenda neza cyane Meli en tout cas vraiment na furahi sana seti yes urabona ko Meli adosha sa neza n'umuntu wa mbere novuga kumbure no muri clip ziba basa neza cyane nizere ko sije ndabivuze bwa mbere arabona bivuze ko bikubwira Chegenda bishi. Commentaire yose ivuye ko umuntu atandukanye biryoshye quand même. Meli ico banza nakubwira kwanza big up sana ku ndirimbo yawe. Nashukuru sana. Ulifanya ngoma kali sana. Yes, twisunze novuga na commentaire kandi baririmbye aboneka ko indirimbo yawe kunzwe n'abantu benshi cyane. En tout cas vraiment sinzi ngene novuganye natari gushima ndashima Imana cyane hama ndashima n'abagenzi ba artiste bagenzani bako baranshigikira batandukanye kandi vraiment mubandaye mushigikira turako twoshika kure Burundian music turako shika ahandi kuindi niveau kwa ego dushike kuindi level yes kumbure ni Meli amaze umwanya muto muri game ariko ibikorwa amaze gukora bimaze gushimwa na benshi mbega strategy Meli wakoresha kugira ngo ashimwe na benshi ku mwanya muto ni giki sinavuga ko ari strategy nisangire jenyene cyane ariyo akandi kantu nabankoresha no ariko nakandi kantu koresha Meli kandi kanusha kantu kanyene nakandi kantu koresha seye no rero kandi kanusha akarungu nakandi karungu nyene shira sebesha kweli mbere mwana muri sagara mbesha vraiment sérieux non je te jure sawa reka tuvyemere basi mbesha basi Besha basi ndavyemere baje. Nivyumvikana Meli ku ndirimbo zibiri amaze kuba hit. None birashika no urashaka gukunda. Nyimbo mbiri. None how
I don't know. Sawa basi reka tuvyemere kambeshe naco mbwira Okay, let me tell you. Wewe urafise ide nuje kagira ide. Je n'umuntu wa mbere yumviza abafans. That's abafans vraiment je kandi ndabakunda cyane aho muri hose manazagiye. That's umuntu ashaka kumbwira par exemple idukate. Barambwira ati no Mary kenda muri studio. Bavuga ati just ubundi ibintu byo kuvuga ngo ngira indirimbo ngo ziwanje byari biri mu mutwe. Gahunda ziwanje zari kuguma nirimbira karaoke kuko ni ibintu nkunda. Usura indirimbo z'abandi ibintu nkunda na nkunda kuva kera. Mugabo haraje umuntu arambwira ati Mary oya indirimbo yiwawe. Nakunda guma tuza kukuraba muri karaoke kameme gira karaoke. Fara bitu yako uratuka wizi ukwashiyoteza he. Niwe bakwera imisi wese ukasanga haraje yundi ko nyene ati reka basi mvumenge uvu wagiye udashaka ni hari bwagere kubwawe ndakunda kuririmba ni passion yanjye ndabikunda mugabo kumva iyo idea yo kuvuga ati jenga ngo indirimbo ziwande nabone umenga ni mu Burundi nta bizoshika ni bya bindi nyene hama rero haraza abantu bambwiye ati Mary do something iki wawe apana vende gusura mu indirimbo z'abandi donc kugira ibintu byiwawe ka hama niyo idea yavuye donc pour te dire ko stratégie no bankoresha niyo kumviriza abantu urumviriza impanuro z'abantu kandi jewe idea sindahiga wowe uzombwira ikintu ngo ncamuka ati ngo wapi wowe ngo wapi sindi umuntu ashira imbere ibintu by'iwanje ashira imbere ikintu c'umufans kabisa yes na strategy yonyene vraiment yes na cyane kubwira yuko ngo umuntu agigwa n'abantu exactement umaze kugira abantu deshe baguhanura biba bikoneka yuko gutera imbere bari kana ko toyi gusa kandi abari baba bakugize vuga ati nuko nyene gutera imbere bari ibintu nakaravyo gusa yes Mary ni indirimbo zibiri tumaze kumubonamwo ni indirimbo zibiri muri game mu mwanya muto n'umwa kurahera Mary lakini ushakwa ku hit ivi ni akumbarabesha fasi yote ni kumbarabesha abantu bose ngo barabesha bose basigara nuvuga n'abantu babesha mu kirundi ciza bakivuga gute ngo nababesha abantu bose Bon, tuvuga gute sabanu bose tuvuga ko abantu bose arababesha abantu bakundana peut-être muri context nabiririmbye muri context y'urukundo urukundo nigo rutugize twese ngaha nta muntu aba atafise urukundo ushobora kuba udakufise ukunda mugabo arafise umugenzi uvuga ati uyu ni mugenzi wanje inshuti magara ukavuga ati hamwe yo memukirano cha niruka no deprima kwa donc urafise wundi umuntu konta ko atari wo mukundanye atari wo musangike na kimwe mugabo ati uyu nyamemukirano sana hamwe yo tuma na wonye no riri wacha mvu mengo ubwenge bwoduma donc jewe nyimba nararivye ni jya n'inkuru yo pe kandi nimba mugenzi wawe bariko arayibona muri commentaire ashaka kubisigamo kuko n'umuntu anzi tuzinanye kuko yarambye waradekonye vraiment bityo bintu wowe warasarije so fresh jewe ivyo nongera kubirimba vraiment kandi ntuzonge umuhari naramumva nari ndabizi histoire babanyemwe no muhungu bakundana nari wanashaka twarajana ahantu hamwe nabona ukuntu urukundo rwabo ruryoshe mwanya wose nibiki amabiza kurangira umuhungu nyene yaramuvanga kundi nyene abahungu nyene cyo byumva nyene abahungu tuba turi serie nyene j'espère ko tabesha no twe ujya muhungu ariko menga sinzi menga babicuritse umukobwa niwe yabigize ariko umukobwa niwe yabeshe ivuga turondera John Lara tubwire ukuntu byahindutse script yahindutse kuko birabone kumenga umukobwa niwe yabeshe ko tuba bangu turi serie turi serie yose baramo serie bari kubeza de oya urumva reka nintuze yazose je nayiririmbiye kuwo mukobwa nishize muri kote yo mukobwa ni nkuko ariyo n'umuhungu ashaka kumwe par exemple ariyo umuhungu yandike ku Instagram arambwa ati Shamiri warandirimbiye ibintu vyambaye ko agume umuhungu umukobwa yamubeshwa nyene voilà rero wandimira bimva mukubeshere ni umva ni true story warinzi ibintu bibaho ashaka kuba umuhungu ashaka umukobwa ariko kenshi bikoza kuba abakobwa bikoza kuba abakobwa bakobwa kubera twebwe abahungu turi serie cyane twebwe abahungu usanga dukunda abakobwa baje usanga abakobwa nabo gace batubesha wevugiye gugatwika Mary tuvuganye ukuri Mary nurabeshaga Mary kubesha mbega niki ega kubesha Mary ayivuga imbere ya kamera bujahit Mary awe yadanganya ka we nturabesha mbega bara sinabesha ko ntarabesha ko no bambeshe mbere wishite kubwira ko atamuntu yanditse muri commentaire Mary urabonye ko byabindi wangirira ko biririmba bimwe oya vraiment nta uwo muntu ntabaho azi bariko arambeshe commentaire yifuse Mary azi ariko arambeshe urumva kubesha si mu rukundo honye mu buzima busanzwe kubesha afite n'akantu gatoya gashobora kwica ibintu byinshi cyane ku mwanya muto cyane ego evyo ndabitahura urumva ashobora gusanga nk'ubu par exemple n'umusi wa mbeshe kameme Mary acha kuriye Mary ndari gusabye pardon basi sivyo bari basi byahe agwa byanditse ati ibana kubesha nico caca mbere umva ashobora gusanga n'akantu gatoya gusa mugabo karishe ibintu byinshi mu mutipe wewe arashaka ariko aravuga ati reka ndiko ni by'umwanya muto bijya niwe ni ndo mere ya pare ndo gisi yake mere ya pare njuma nake ugasanga ibintu byose birafaranga donc umva kubesha n'ikintu umuntu
yo kukura no mu mutwe hajya harimo impanuro kubera n'akantu gatoya gusa urazi ko hari abantu babeshije ko no kubesha exactement akagira amazu imodoka kwera kubesha abantu rero babihebe none kubeshaga mani ni ari bimwanizira mu mago bari bayiskuru bataniwe mu komande yuko kubesha ari icyaha ariko kubesha nakubwiye n'akantu gatoya basho kubesha nk'ubu uvuga ati ntavyazomenya nta na kimwe ibintu bisanzwe ndamubesha caza kuyisaba imana ikigongo bihere mugora so gusanga uwisha ubuzima bw'umuntu kwera ko kantu gatoya gusa ko kubesha rero kubesha c'est pas juste mu rukundo ni mu buzima busanzwe hari umuntu ashaka kuza kambwira ati wemeriwe je ngira ndagutwara iburaya je uje kubahizi buraya kure mu diaspora ibindi bintu usanga ni moya mbiri kure binayishe binaribika donc ni mu buzima busanzwe byo kubesha c'est pas juste mu rukundo yarabesha ikora hano hose mu buzima bisanzwe uyu mujama nk'uyu jewe arabesha kwera oya je ndavugisha ukuri bakunzi ba budget baratwo je nababesha navuze ko nzobazanira mail nguyu namuzanye hama mail mu kabisa kandi ndagushimira cyane kabisa uruko ntabesha rero akumbeshera kandi umubesha wewe wibuke kwishiramo nikubeshira mu kiganiro kandi ngoma ndababwira abakunzi ba budget imbuga kwakorera kino kiganiro genda kuri YouTube channel ya mail yitwa gute kwanza mail official gira subscribe kandi n'indirimbo y'imbuto aragira ko commenter ugira ko commenter kandi na like uyigire na share uyigire sivyo na mail numviriza cyane ivyo abantu bambwira cyushiramo hari ya je ndobandi ama commenter yose na majana 5 yose maze kuyasoma kandi menshi cyane kabisa ari positive ari positive ariko bakubwira ati Mary bahukeneye naga commenter na kama skari negative none umuntu agutoya ka defo muri ya clip ba je sina nimwe ndaziye kubera telefonyisha bariza kugati courage iki neza tuva ibintu nyane ongereza volume iki ifu gukora rero cyane ku buryo turonka na negative rero kubera iki abaheta turabakeneye ko abantu babaheta vyanse ko bandika birabankira bati tuvyandika he abaheta bacagira dislike barimwo okay vyaramubwa yagize dislike kugira ngo vraiment uri mu hypocrite yagize dislike yagize dislike atavyo wena mugabo mumvuga ati Bailey ungefanya hivi basi lakini vraiment tukiangalia clip yote vraiment good sana ni indirimbo imeze neza amasanamu ameze neza hating ari bakeya bagira shema akabari benshi inco gituma abaheta ni babura kuko na Yezu ni wabo ntibigeze bamukunda yagize abaheta ari umwana w'Imana shawe bibaza nivyo bura ahubwo nivyo najyoha utagira abaheta rega abaheta ni batumukora cyane ngira yakanakoresha bisaba bya bindi nyene navuze yes kumbure urumva yuko ni mail rero amaze umwanya mutoyi muri game ariko bikora neza cyane kandi urabona na feedback iziko ziribonekeza navuga ku mpande zose mail uvyakira gute mail ndavyakira neza cyane nishimira kandi nshimira n'Imana nuko vyo kuma byongereza aba artiste tugashikikirana ko nakora nagize kajya kantu ko vuga ati ngire lancement officiel no mira baririmbyi c'est juste kugira nanje banyakire muri uwo mwuga kuko urumva nkuko babivuze sindabimaze mu mwanya munini iyo dukate nimba ntabigize niko ko navuga ati kagire check sound abingene bimeze donc ubunye ko naninjiyemo niko nashaka n'abagenzi artiste bagenzi banje banyakire muri gwa rukundo nyene ndabatumire ariko ako dusangira tugasangire mu rukundo babone igikorwa canje bamfashe kunshigikira donc bone ko shigikiwe nabo dusangiye mu kabisa n'abagutanguriye akazi yes murashimye ati mbega ivyumviro Mary afise bitandukanye n'ivy'abandi bafise n'ivyumviro bimeze gute kuko turabona umenga waje umenga ubuzi vyugiyemo ni pam bigaca bikunda gute Mary ufise ivyumviro bimeze gute nakubwiye ko ata strategy tombibe bitubanda arabantu benshi bakadukurikira ngaha bafise indirimbo ziraye mu makaye bifuza gutangura bakabura ukuntu batangura ni giki basi wagize basi umuntu ariko aratangura unuvuga akabanga umubwiye basi je nibaza ko nagira ibako kuvuga ati ndafise ahantu cyangwa ufise cyagikundiro mu bantu tuvuge gute je nashoboka kwera numva ndafise umutima mwiranda muri wewe nawe nyine arimo kuko ibintu byose utashize mu Imana nta nakimwe ushobora gushika kabisa urumva je rero ndafise ndaragura iryo bako ryo kuba mfise aho hantu ndirimbira hakagendera abantu abo bantu bagahimbagwa nuko kuntu ndirimba bakavuga ati kumburereka umuntu tumushigikire turabe yuko yoja mu bandi nawe kuko sinavuga muri studio ngo nakoze ama video y'amateka kuko ningene bikorwa je sinababesha ngo ndafise mu ruharani cyangwa ndamenye ngene bikorwa oya gusa je bambwira ati gira gutya na gutya turagushigikiye turi nyuma yawe gusanga nyene ibintu bigenze neza kabisa sino nta bindi bintu ndakini kumenya kuko turabona clip imeze neza cyane nta defo nimwe turiona misiko na defo vraiment sinzi ko ari je ntabona neza ariko nabonye clip imeze neza wewe wabona defo tugiye muri commentaire vraiment ego nta kantu kabaye muri clip tutigeze tubona mutigeze mushiramo katwengeje Mary cyane kasarishije Mary atifuje ko bashira muri clip yiwe
Bon, ela nsho namukundira vraiment nawe ebana aritonda kuko nakantu kakavirgira nyine ko nkeneye kari muri clip utigeze ushiramwo ariko uvuga ati akantu vraiment kagenze uko vraiment karangoye canke vyagenze uko kurira aja kurabia my friend bana kurira ariko Nararize bamwe ati mail umviriza utegereza kurira nambo wese iki gitungo ararira agenda muri toilette ko ararira nabwo ati mwe ni mu mwanya kandi mukabona ndize mucamuza mwiroga kabisa naragiye je nyene namba nibuza makuba yambaye namba nibuza ikiri mugatibiza rero Nararize kuko ifare no kwa masa tukura maso gira tukura kubona ko Nararize ati Nararize kabisa I was so serious enje gituma mbona ebana ariko byagenze neza turabona kumenga même si naho byabaye byakugoye byakorera nk'intambamye ariko byakorohiye ego byaje none umva biri muri wewe nariyo nafashe umwanya wo kurira bien sûr none nko kubyakirire oya sinorira Jeffrey bagwe tinababwiye ati umva ariko avyibukonyera agatwega ego kumva kuvuga ati ifo kurira yisene niyo kurira ifo uriye vraiment mili kugira biryohe urumva rero ati mwe ni mu mwanya ni mugende kwaza mugende ndera ya marira yes kumbere cyane nifuza kumenya imbega mili yamenye ko afise ingabirano gute yo kugira kuririmba no kurira ari kwaktinga byose kwaktinga vraiment nabonye byatotse neza ibyo musigere nibiba byoroshye kuvuga ati nkuwe Marisa no mugenzi wanje dusanzwe dukorana kumva ngo ngira ndamushwanire muririre ari urire kuvyo yagukoreye urumva abari bintu nyene bitwega dusanganye kwazi ukuntu dusanzwe joking usanga nabusere dushiramo muganga bakati mbize rero ifo kumushwanira ugira nibi abazi ibintu byoroshye kabisa donc numva iyo sinavuga ngo ni impano biri muri wewe kuko aro babibwira bakabikora babikore bikabananira ariko barabikubwiye urabikora kandi ntigizo bisubiramo wagiriye rimwe direct urarira oya kukurira aravuye ko nabiteguye warabiteguye urarira wanje ko ndakwirarira kwiraba mu kiriro urarira oya barambwiye ati fo kurira ndagerageza ndarira okay byaragenze neza mbega ko iki wimvire Marisa ni kumubwira nko mu King Video nkuko nakubwiye ko dushaka yuko abaririmbyi dushigikirana naramusavye ko yashigikira aravuga ati je nakibazo hama yumva mwabikoze nkuko bw'akazi dukorana nakubwiye ko tugirana karaoke ego bwakoze ku bw'akazi canke ko ari kugufasha ko ni gufasha je mvuga ko mu muziki ni gufashanya nkaho ko turafashanye kandi ya kabisa muri industry yose kuyo uranteza imbere nkaguteza imbere exactement donc nabivuze muri yo sense kuvuga ati dushigikirane n'abandi bazo bibonereho ko atagwa ngorore hari hagati y'abaririmbyi kandi navyo nivyo tuba dukeneye hagati y'abaririmbyi mutwere ku rukundo gwiza ariko baravuga ko abaririmbyi tudakundana ariko twizere ko urwo rukundo rugiye kuboneka jewe ko tayi wanje si wowe baragukunda Mary wowe unafanya muziki mbili tu ushayimba yakwana baheta uracara kana gashasha gakristo gashasha nabo abo baheta vraiment nabo shaka kuronka namuntu ashaka kukiva aba baheta ntaguciriyemwo la plupart y'abaririmbyi twagiye tubona dukoresha ama interview bagitangura nko kuyi wawe bamaze gukora nk'indi muga standatu usanga arabuze baramaze kumumenya kuri ya style nyene ndakeneye kumenya Mary azobandanya uku canke azorenza aha yo my friend uzogira izindi strategy ndira gusa nakubwiye mu mwanya nakubwiye ko ni akarinyuma karahinda aja kurabia aba subscribe babaze bageye subscribes nyinshi yes kumbereka tubyitege kumbere tubyizere ko Imana izobigenza neza byo nega Mary just zishira mu maboko y'Imana Imana gusindande kuyi kona ndisindare kuyi Imana igume inyifatira ukuboko ibintu byose ndatsiko zogenda neza n'abafans kandi bakabandanya baguma bashigikira yego yes reka tubyizere uko ariko dusubiye inyuma ariko Mary watubwiye ko byabaye ni true story ya nuvuga arabesha ariko mu buzima busanzwe ntubesha Jesse mbesha aho usema aho ntubesha birashika nyene kubera ko ariko usanga wabeshe kandi ugasanga ntiwabiteguye tekere kumenya mu byo twavuganye no musi kakajya kantu ko kuvuga ati yo basha ndi muri ville ubu nyene ndagushikire mu kandi kajya kantu nikazovuga hetse kandi nigashobora guhera mu Barundi kandi karagufasha none kandi nikagenda neza tubayeho kandi nambwiye ko onje ko imvura ikiragwa ati ebana muri 2 minutes nzanda gushikire ko nububeshi ariko bikuba ko muri societe mu bintu bisanzwe ariko mu rukundo si cyane ibintu amajefu mandabivamo ko tusample amaje mu rukundo nturabesha siwezi swate ni turagenda canke turabireka kandi je manu vumenga niko byogene urabireka wowe ni barakubesha canke uramaze kubesha ko mu kubesha harimo kumaramara no kumigwa canke el sanfu canke il sanfu akavuga ati je naho mbesha na kimwe ufite urumigwa hama we nawo wafashe kurabesha
urumva kamaramara kuvuga ati none ndabigenza yo ndambaye barakizi urumva ni ibintu nyene birasarisha kwa uko biri kose birasarisha kandi nawe nk'ubu menye ko bakubeshe ndagati man uri miso kabisa yes kumene nakora nari kuvugana na Meli ariko nagerageje ndamuraba tuko turavugana ko je ndiko ndakorana ikiganiro umuntu ndamuraba Meli yambaye impeta ngaha ya fiancé sinzi ko ariyo yiyambitse wenyene cyangwa ari umuntu yimwambitse cyangwa umuntu yamubeshe ewe impeta yerekane gutya kuri kamera gato Tubiriza la komatero bigira uko kwase muzabimenya tu tugire next kabisa kumbe biri inyuma birahinda ni byinshi cyane kumbe Meli bizogenda neza Meli tuvyizere twizere ko batabesha ewe twizere ko atabesha kabisa yes ariko vyerekeye management gute urafise umuntu agufasha mu vyerekeye muziki wako turabona umenga ibintu vya bimenga ni ibintu birimo amafaranga menshi uravye clip umuntu yagikwiriye clip ni Jonela nawe ko vraiment agafaranga arakumva ibintu vya clip ntashaka gukora ibintu vy'uburofa kubwira ati je fo tufanye bitu ya mana tugire dépense y'umubiri tugire ibintu vyiza umuntu yakoreye audio vraiment yakoreye neza ariko tumva yuko amafaranga ni menshi mbega Meli amafaranga niwe kubwiwe cyangwa arafise umuntu amufasha na management fees. Really? Yeah, I don't have any. Wenyene? No. Meli wenyene? C'est pas que jenyene, nakwe ko mfisa abafana. Abagufasha? Ndafisa abafana. Abagufasha. Bagufasha ivyumviro cyangwa bagufasha ryajana byose mura contribute. Yeah. Tu vois, tinakubwira ngo bimeze gutya na gutya. Ni nko kuvuga ati Meli je vraiment ejo muri studio vraiment. Ndakuripiye. Ego, genda muri studio. Nuwe vuga vraiment ni mindo na lipa yose. Navuga n'uyu no producteur n'uyu genda muri studio. Nije ndiha. Go gutyo. Hama ntuze video sinakubwira ngo yatwaye ngo namba ari ngo miliyoni 100 canke 2 canke umwe ariko vraiment irazimvye finalement. I have no idea. I swear. Remva naragize iryo bako ryo kugira ndandumvisha umuntu audio ati banaje narasuka kadirimbo ati nibi kuko barambaje nyuma ya Dukati no imeze gute cyabuze iyo ndime fo gukora video rero banshigize mu producteur urumva jewe sinomenya ngo location ngo vyagenze gute ikiniki nothing gusa ico no banaragize ni kuvugana na Mary sanati bimeze kuno kuko ngira ko mbwira umuntu wese uzi ko ufise agafaranga tozi ko dufise aba diaspora ufise agafaranga abaje ariko dukeneye abantu babesha dukeneye abantu bavugisha kuri Meli arazira n'abantu babesha turakeneye umuntu ari mu Burundi cyangwa ari mu mahanga support ya kuri Meli turayikeneye turifuza yuko Meli bijya bikorwa akora ntitwifuza ko asubira inyuma abo dushaka yuko aguma atera imbere nk'umwami agumugenda gushika uzogera ku mpera hamwe nawe nyene bazovuga ati Burundi bugeze kure kabisa sivyo bifise kuri jewe cyangwa kundi muri rimvye turakebutwa tukenye support zayo kwese kabisa nugufashanya gufatana mu mugongo nugufatana mu mugongo kandi urumva ubonye umuntu afite imano kumushigikira ni ibintu biryoshye cyane kuko kandi bisa neza nteye imbere nani ubuteye imbere mu Rwanda bakamenya ati ari umuririmvyikazi bakamenya uwundi nimba ari umuwundi muririmvyikazi ariko aravuka mushasha tutaramenya mukamuduze nyene kugira ngo bazokumva ati mu Burundi arabarimvyi benshi kuko urumva tukeneye benshi bagoma bavuka ari benshi nyene kandi dushigikirana twese niho tuzoshika imbere yes kumbere dushika gasozo nuvuga ko byatse kajushe nikagora mwitama ariko nifuza ikibazo nifuza kubaza Meli ti gute collabo amakolabo gute Meli uyu mwaka vraiment wapi ariko urafite amakolabo bamaze gukora n'abandi baririmbyo oya urabeje yiwandije nyene ari ndabaha ayaye vraiment abandi bakurondeye bon nawe nyene sijya biface mwabonye kabisa nagira numve sinakubesha kamwe mwarabibonye biface yari numenga yiri twabonye kumwe na Rafro voilà ni yajyanye ya DJ Paul kubisa yes kumbure byagenze neza cyane yego tukabema ndabishimiye kandi byaranagufashira abantu benshi bakumenyeye hajyanye nkaje niyo natanguye kumenyera vraiment sinakubesha niga nubundi niho natanguriye kandi niyo natanguye gufanira vraiment hajya kwe kandi waranyemeje vraiment hari abambwa ati gira imiziki wawe rero nkaje no bashya gira vyiwawe urumva rero numva niho natanguriye sinovuga ngo ntaco byamfashije ari no byamfashije ikintu kinini abo nyene bambwiye ati genda mu vyiwawe na nibo bamboneye hajya bambura ko nshoboye bavuga ati nawe tuja mu vyiwawe kabisa yes kumbere twitigara ibikorwa byinshi biri nyuma rero bya Meli n'amakolabo menshi mubandanyije mushigikira mu Burundi no muri East Africa cyangwa whatever nabyo nashobora reka tubisabe rero kabisa namwe mumufasha ivyumviro turabakeneye ko mufasha Meli ahari no munsi novuga ahave aja handi novuga heza hasumba no munsi sivyo na Meli nizere ko usize ivyumviro byo gukora amakolabo n'abandi baririmbye muri East Africa whatever cyangwa muri Africa yego bikunze Imana ibifashije mu urafise ingabira no Meli
merci beaucoup vraiment unajua ndashaka ko bibona bari ko ariko ari ikintu kimwe ngenera gusabe abaririmbi baririmba karaoke turabizi benshi baramaze vraiment kutwangusha iyo bagiye muri karaoke baraduta ufite twebwe abafana bakaguma muri karaoke baguma baryohera babatama baba Jean Marie Aria baguma bifite agafaranga lakini se ku YouTube to dukeneye ibikorwa muratusahaba Meri nizere ko nawe utazobikinebwe nzogerageza mubifashijemo nzogerageza kandi n'Imana ibimfashijemo kana cyo noshobora ndijenye kuko urumva arashobora bose bakakuvako ugashimenga byose kora agafaranga kari muri karaoke ni kenshi turabizi mu ndirimbo ari muri YouTube sikirenga kuri karaoke yajya vraiment nkakazi twizere ko Meri atazokwigira duta kujya twatangwe kugufana no munsi Meri ko mubandanyije mushigikira kujya nyene kuko Meri tuzogushigikira n'abadutaye twarabashigikira nkuko nyene Meri n'ukuri kw'Imana nanje nimwashigikira vraiment en tout cas vraiment sinzo bamarama karaoke ntizikubohe gose agafaranga nikaze kagutware gose ati Meri bimeze kunukunuku nimba ari ryo jana ati tuge muri studio n'ukuri je vraiment sinzo kwigira ndabamama kabisa Meri ndagushimira cyane Meri urakoze cyane nawe ijambo uvuze muri rusange nuvuga abakunzi b'umuziki nduri n'abakunzi ba Meri bon je nuko twabandanya dushikiranira mu rukundo kwa kundi nyene kuko umwe jewe ntembere nawo zo gutera imbere hanyuma bandanye bakora ama partage kuri kabisa kuri YouTube channel yawe yitwa gute Maili official Instagram yawe yitwa gute Maili Facebook page witwa gute Maili official Twitter na office kweli nuzo mu ministre kweli cyangwa kuriyi bon just peut-être ngira n'umwanya ngora ko bavuga ngo Twitter ngo ikoresha abantu baba politician cyane ariko abaririmbya kuna Instagram gose je ndakunda Instagram cyane niyo nibinyorohereza kwa izindi zose mu rumenga ama TikTok nakubwiye sindi umuntu akoresha social media cyane sindukora yumva umwanya na Snap nakoresha Snapchat nakoresha ngeshanga Snap mukorogo ariko bayita niko bayita shago Snap ngoze mu mukorogo cyane abantu dura ngo bati Beri urenge n'usave nakumbura besha ariko Meri niyo gende konyera tadukoreye mu gahogo basi asanzwe ari umukozi yaririmba neza akapera basi Meri kidogo ya mbega tugira mbwira akapartika kuryoyo muri abesha bariko nkorerako utanguraje misho tugira kuri rofu oya katwumve akantu nyene kameze neza Baby naragukunze mbega iby'urukundo nuko bimeze sinibaza ko vyoheze nilikupenda kunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia na moyo wangu bandanya kumbarambesha 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 wewe urambesha wewe nimba utaragira subscribe urambesha sivyo rega Meri merci beaucoup location zari zitesa ariko sino kubaza no musi byose kanace ndabitegura undi musi part 2 ndazi ko nawe no kubaza ama location ndazi ko tavyo ugene umbwiye ariko nizire ko byari bimeze neza cyane nibanza byari bimeze neza sana antuka vraiment ego ela yakudumye misho bade Baby, I'll miss your body, miss your body. Ariko manzengire ako kantu karagira ngo abavuga ngo I miss your body mugabo I will miss ko yana umuntu bavyaheze bugacu uvuga ati I will miss your body bisigura ati ndakumbuye umubiri wawe nzokumbura ndakunze kumubiri cyongereza gamara muramba barira nzigishinwa shama kanoze aka video ka lyrics kugira mubone neza ntoze ama lyrics navuga neza izoikura mu nyuma ego kabisa bavuga ati rero I will miss your body kabisa uzokumbura umubiri wawe ati huka kajya kantu rero kugira ngo Nzobuje TV zo kumwe na Meri ndagushimire cyane Meri kumuri niba ushaka kwikurikirana gusanga kuri YouTube channel yitwa gute Meri official Instagram yitwa gute Meri Facebook yitwa gute Meri official TikTok naikoresha Twitter naikoresha TikTok nuvuga Snapchat naikoresha ya ni Meri naho nyene kabisa tuzosubira inshallah bari kunze Meri ndagushimira Thank you so much. Kuinda joy cyane. Natwe musina ntihagwe natwenze kameme. Ndungire. Ndende kigenze kimeze neza kandi nonde musi zono mine. Kabisa Jeffrema. Vraiment sizosubira ndayikwebere. Sizosubira rero inshallah mari kunze ugira subscribe kuri channel ya Meri kandi ugira na partage n'umuntu mufano wa Bujahit novuga kandi ugira na like na share kugira ngo ibikorwa byibashe kubona abantu benshi cyane ko abantu benshi bavyirengagiza yabonye ikorwa ciza kacirengagiza gahuma amaso
kimushira ku nguvu akibona dukuze ibihumbi 100 by'ama views kugira ngo Mary agire uvuga ya pop play nini cyane uvuga avuge navuga aca gihagarara cy'umuririmbyi mwiza kora neza byo Mary sizosubira rero ngira subscribe agire bye bye.